Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwarenegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza, aho igipolisi c'u Burundi cyagabishije Perezida Evariste Ndayishimiye kikamubwira ko mu gihe atabaha ibyankenerwa nk'uko babyemererwa n'amategeko, byanze bikunze bashobora gukora ibishoboka byose bagakora kudeta, naho Ndayishimiye yibwira ko abapolisi ari abanyantege nke, ariko abapolisi bo baremeza ko bafise imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kuba bahindura ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi babivuga bahereye ku myaka 5 iheze batararonswa umwambaro wabo, mu gihe abasirikare buri mwaka bahabwa umwambaro. Ibi byose bikaba byabateye agashavu ndetse bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo ibintu bihinduke ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turabigaruka ko mwidonido ya makuru. Turaza no kugaruka ku makuru ahambaye cane kandi ababaje, amakuru agaragaza amabi atagira izina ari gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amakuru adushikira yemeza ko imwe mu mitungo ya Generali Arengiyome Bunyoni yatanguye kugurwa mu ibanga rikomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hari amakuru avuga ko hari pariseri nini cyane iri mu gisagara ca Bujumbura yari imaze igihe ari ya Generali Arengiyome Bunyoni, ariko ubu ikaba yamaze kugera mu minwe ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyababaje ibindi bihangange kubona Ndayishimiye afise intumbero yo kunyaga ibihangange amaze yakabigira ibye. Nabyo nyine murabikurikira mwidonido ya makuru. Turaza no kugaruka ku karenganyo gakomeye cyane Petero Karaveri ndacayicariye agiye gukorera abene gihugu, aho ibyo agiye gukora biteye ubwoba ndetse benshi bakemeza ko ari amarorerwa rwa Petero Karaveri agiye gukora. Ibyo Petero Karaveri ndayicariye yashikirije ku wa gatanu heze kugerekezo ya 4 kwezi kwa 11/2025 birateye ubwoba. Yatangarije igitega ko umurwi Severe arongoye ugiye gutangura gutatura amatati ajanye n'ibyanyazwe muri kahise, ndetse akavuga ko nta handi uzaba wemerewe kwitura uretse Severe izajya igucira urwo ushaka, ndetse akavuga ko nta n'uwemerewe gushaka umufasha kuburana. Ibyatangaje benshi ndetse bikerekana ko ari uburiganya ndetse ari ubusuma bushasha CNDD-FDD yadukanye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abapolisi barabaza imyambaro Martino Niteretse yasize abemereye aho yagiye. Mu myaka 3 Martino Niteretse amaze ari umushiranganje ajerwe umutekano, abapolisi b'u Burundi ntibigeze baronka umwambaro n'umushasha, mu gihe abasirikare bagumye bambikwa buri mwaka. Ni nk'uko Martino Niteretse atari yarigeze agendera abapolisi. Hano twagiye turacisha ko imyidogo y'abapolisi. Mu gihe leta yagira ihinduke niho Niteretse yihanura, aragenda aturera uturere twose tw'igipolisi, aca avaho yemeye ko imyambaro mishasha izoboneka muri Nyakanga 2025. Ubu tugeze muri Munyonyo abapolisi ntibarabona imyambaro yabo. Umwe muri abo bapolisi yatwandikiye ati mwiriwe,
abapolisi turashima ingene uhora ushaka ushira kamo kacu ahagaragara, none turasabye usubire watse akariro ku myambaro y'abapolisi. Mu nama yaheruka kugirishwa na Minisitiri Martin Niteretse yavuze ko mu kwezi kw'icenda turonka imyambaro 3, ariko ubu nta numwe turaronka. Haraheze imyaka 5 atampuzu zitanzwe mu gipolisi kandi amafaranga abigenewe yama asohoka buri mwaka. Nakamaramaza kubona abatwara batiyumvira uko twoba tubayeho. Sinzi ko ari kubera abapolisi badakora kudeta canke ataribo bajanwa kugwana muri Kongo, ariyo mpamvu dufatwa nabi. Ni gute abasirikare bo baronka buri mwaka twebwe amafaranga yacu ntitumenye ico akoreshwa? Leta nimwe nidufashe kumwe. Umushiranganje mushasha Leonidas Ndaruzaniye turamusabye nawe agendere abapolisi tumubwire ibiduhanze. Kino kibazo c'imyambaro turasabye agifate mu minwe ntaze arindire hageze ko akurwa ngo abe ariho atwibuka. Murakoze. Gusa nibatabikora gutyo natwe nk'abapolisi turafise ico dushobora gukora kandi ubutegetsi bugahinduka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tugaruke ku marorerwa ariko arategurwa na Petero Karaveri Ndayicariye urongoye Severi. Petero Karaveri Ndayicariye agiye guhora aca imanza zitagira iyungururizo. Ibyo Petero Karaveri Ndayicariye yashikirije ku wa gatanu heze birateye ubwoba. Yatangarije Igitega ko umurwi Severi arongoye ugiye gutangura gutatura amatati ajanye n'ibyanyazwe muri kahise. Yavuze ko muri izo manza ingingo Severi izofata zizoba ari intambaduka kandi zidafise iyungururizo muri sentare nimwe. Yavuze ko kizoba kizira ko umubaranyi aronka umushingwamanza amufasha kuburana. Kurenganura abarenganijwe ni igikorwa ciza cyane mu gihe gikozwe neza. Ndashigikiye rwose ko waranganijwe arenganurwa. Ndashigikiye ko wanyazwe ibyiwe abisubizwa. Kandi birazwi rwose ko muri kahise ku Burundi abantu benshi cyane bagiye baranyagwa ibyabo. Bimwe byagiye biranyagwa na leta, hari ibyanyazwe hakoreshejwe amasentare y'igikenye, hari n'ibyanyazwe n'abantu ku giti cabo bihanganje. Turi mu gihugu leta ikwanze ikunyagwa ibyawe kenshi ikanakoresha amasentare y'igikenye, aho uwanyagwa atajambo by'ukuri aba afise. Si bya kera gusa, n'ubu birabandanya. Akaroro gatoya muri 2019 Procureur General wa Republika Sylvestre Nyandwi afatanije n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa barafashe amatungo y'abantu barimwo n'abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha makuru, abakuru b'imigambwe batari mu gihugu. Ico gihe nta n'urubanza rwabo rwari rwashingishwe. Habanje gufatwa amatungo, hanyuma mu nyuma hashingishwa urubanza ngo bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi. Abantu ntibigeze baburana, urubanza rwabo ntirwigeze rusomwa, ariko ibyabo byaranyazwe. Ejo bundi naho twarabonye uko urubanza rwa General Bunyoni rwagenze. Amatungo yiwe araheza aranyagwa, amwe namwe yatangiye kugurwa na Ndayishimiye. Uko niko leta zakurikiranye ziguma zigenza mu kubyara akarenganyo no kunyaga amatungo. Hari kandi karenganyo gakurikira, hari abagura ibyo bintu leta iba yanyaze abantu, bo nta kosa baba bafise. Ariko mu myaka iza nihagera ko abanyazwe basubizwa ibyabo hazokwaduka ikindi kibazo. Uwaguriye leta bizogenda gute niyo hagera ko wanyazwe ibyiwe abisubizwa? Kubera iki Severi yoshaka gutunganiriza abantu ihonyoye uburenganzira bw'ababuranyi? Gutunganiriza abanyazwe byari byiza, ariko kubikora ababuranyi baswe uburenganzira bwabo ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Severi si sentare. Mu masezerano yarusha abaganiriye bari baranze ikintu cyose coha Severi igizwe n'abarundi ububasha bwa sentare. Abaganiriye Arusha bari abarundi mu moko yose. Babona ko Severi yiganziwe abatutsi canke igakora ku ntwaro ihengamira ku batutsi, ko Severi nayo izohava ikora ihengamira ku batutsi. Babona ko Severi yiganziwemwo abahutu canke igakora ku ntwaro ihengamira ku bahutu, ko Severi nayo izohava ikora ihengamira ku bahutu. Niyo mpamvu bari bemeranije ko ibintu byose birimwo ingufu z'amasentare bikaba byerekeye amatati y'akahise bizobamwo abanyamahanga bumvikanywe ko. Ico bari batinye Arusha nico kiriko ciraba. Severi irongoye n'umuhutu atagira akora
ico bari batinye Arusha nico kiriko kiraba. Severi irongowe n'umuhutu atarigera akora nk'umushinga ntahe yotunganiriza abantu ataho ahengamiye. Petero Karaveri Ndayicariye kuva arongoye seni ntiyigeze atanga ishusho yo gukorera bose no guhumuriza bose. Aho yakoze hose yamye ari ndisabiye, yama ahengamiye kuwutwara. Nta cizere ashobora gutanga ku mpande zose. Ibyo ubukuru bazobashaka nibyo azosoma, nibyo azakora. Ikirengeye ibyo naho umuntu yoba umwizigirwa, hariho uburenganzira ntabanduka buhabwa umuburanyi, kugira umufasha kumuburana azi amategeko n'uburenganzira bw'umuburana. Kunguruza ayo adashimye ingingo ifashwe ni uburenganzira bw'umuburanyi. Kuja muri sentare zizwi nabwo ni uburenganzira bw'umuburanyi. Hari byinshi byanyazwe hakoreshejwe amasentare y'igikenye adasanzwe. Byiza hoshirwaho inzira nziza zo kurenganura abarenganijwe. Ntibibereye ko hakoreshwa izindi sentare zidasanzwe zikenye nkuko izambere zakoze ibara. Ibyo nta nyungu byozanana ngaha mu gihugu. Harucari harumvikanywe gushiraho ikigega cyo gushumbusha abo bikenerwa ko basubiza iby'abandi, ariko bo nyine akaba atakosa bagize mu kubironka. Nk'uwaguriye leta canke nawe akaba yaguriye uwundi atabizi ko aguze ibyanyazwe, bizoca bigenda gute? Akarero gatoya, nigeze kuganira n'umuntu ababaye cane. Se yarishwe mu mwaka w'1972. Ibyase byaranyazwe kandi arazi neza aho biri, ariko no munsi ibyo se yanyazwe byagumizwe na Perezida Ndayishimiye akoresheje uwundi muntu w'umudandaza. Hari n'ahariko hubakwa izu idasanzwe. Ubwa mbere yari yumviriye ko yoburana, mu nyuma atekerwa n'ubwoba ko yohava yijwa. Ubu ni ubuhinga bukomeye abanyaze iby'abandi bakera bakoresha, babigurisha mu bihangange bya CNDD-FDD kugira abanyazwe ntibabyure umutwe. None nk'uyu bizogenda gute? Hari uwo kwitega ko Petero Karaveri Ndayicariye yohangana n'umukuru w'igihugu? Uyu muntu we yonubuhuka kubyura kino kibazo ciwe uno munsi? Mbega abaguze aho hantu bahanishijwe gusubiza gusa, bo ntiboba bararenganijwe mu gihe hatabayeho kubashumbusha? Mugenzi, ibyaha byanyazwe ku ntwaro ya Perezida Micombero uyu munsi ugasanga bigeze mu minwe ya Perezida Ndayishimiye, woca witwara kwa Ndayicariye. Kiboneka nuko aho kunywanisha Severi ya Ndayicariye izokongereza ibisebe mu mitima, ku buryo muri kazoza hazokenerwa Severi ya kabiri yo izoza ikora no ku karenganyo kuno munsi, nk'uko twaheruka kubibaha mu nkuru yaciye hano. Mu myaka 40 amaze akorera leta, Petero Karaveri Ndayicariye ntasanzwe. Yarwaye sepefu kuri Perezida Bagaza, yabaye ambasaderi wa Perezida Buyoya, yabaye umuhanuzi mukuru wa Perezida Ntibantunganya atembagajwe. Ndayicariye yaciye aba umuvugizi wa leta ya Perezida Buyoya. Inshuro zibiri yarongoye seni ya Perezida Nkurunziza. Seni yavuzwe mu byo kwiba amatora, none arongoye Severi ya Perezida Ndayishimiye. Uwo muntu si uwo kwizerwa, ahubwo ni umuntu wo gucanishamwo abarundi aho kububaka. Benshi bakemeza ko ibi byose biri gukorwa ku nyungu z'abatwara, ndetse nta mumaro n'umwe bizigira bigirira abarundi uretse gukwegera ku bategetsi, ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo azajya anyaga bizajye byegekwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bagafata uyu mugabo ko adakoresha ukuri, ahubwo ari umugabo ukoresha ikinyoma ku rugero ruteye ubwoba. Amakuru menshi akemeza ko ibintu bidahindutse, byanze bikunze Uburundi bushobora kwisanga ahantu habi cane. Mu kandi kanya n'andi makuru ahambaye cane turiko turabategurira.